Japone? Hii ni time. Nataka nikutumane kwa kazi, usiku unaambia ulofa. Ushasikia? Ndazi kata Kiswahili wimvuza ati ugende ku kazi ukora ibyo nagutumye kandi najya makoko nutse kuyasiga mu isafuriya hata muri restaurant. Urazi kumaza imisi ndaguhamagara ibyo guma wigisha amarori mengo sinzi. Kuranyuma ndakumva kwanza kwenda kuba none turanyuma hanyene ko ndi muto yawe kandi akusubira ndakuba gose narakuguriye Android ya Samir waragize fresh kwa ture kusoma image nakubali sana unakubali kweli je nanje gusa muri iminsi ndafise umwana ndiko ndasearchinga kuri YouTube ndamuraba kuri Instagram amaso yaragiye agenda neza mengo n'igikamba nyereka turabe wa afise ingidiyo ndia nuburobe ku mukeke ndagatsikara kurobe ry'ubugari nkubita umuntu wa mwisosi ararenze ndakewa urumva rero jecha nabakundiye nka wewe uri wowowo nawe uri ngongengo uramunazi rero urumva urumva kandi rero iheraho nkibi bidukikije byahungabana umwe urumva arabibwira rero urumva ndazondabagira akana amara nabahaye hari ingorane ikindi oya nta ngorane urumva wabona kugiye kurinda tigisha namba 2 tugenda twashitse muyi nanje munyigisha shamba Japanese. Yes baba baba kwa na adabu bwana. Karibuni mzee. Nimekuja na kitu. Karibuni. Na bana bana. Karibuni nenda kukazi hapa nawe. Karibu hapa. So, ni karibu musi. Oya bandi bica. Sinda barusha kukwica. Mzee, wako bwangu na hadi. Nakuka shati. Sio kuguma Mungu mtako mzee kuganwa. Toka kule ni bishuyo. Sasa kule baba. Nini sasa hivi? Hiyo mweta yewe haiwezekani kabisa. Hii kitaiwezekana kabisa baba. Japo nina muda kugira uri. Hii kitaiwezekana, hii kitaiwezekana. Ni msaza hawa umezuko. Hawana magari. Toka tu Ababagari nka. Toka kujabana ni kujabana Kujabana. Utaza nabana bakiri batoya. Nanu rero muzamuzimbira ku bugari bwaso. Bugari bwaso nyene. Ndise wisamire muri mikamba. Je kujabana bwaso. Utakubali bwana. Umbe tujye mu rugo. Udinwa.